Igisata cyo kwitunganiriza imigambi iyo ndwi nk'uko bivuze niyo twatunganije kuva uno munsi haciye imyaka 3 mu Burundi tubitanguye, ariko mu bindi bihugu byatanguye kera. Mwumva rero tubikora kugira ngo turabe nk'uko bivuze intambamyi ziri muri ico gisata. Kambere ho ico gisata nico gituma iterambere rirama, nico gitanga akazi, kuko no mu bindi bihugu akazi gatangwa n'amashirahamwe mato mato canke abayabaye, si ngombwa manini. Rero mu Burundi ni make amashirahamwe, iyo ni intambamyi ya mbere, ni make kubera iki? Kubera yuko ugwaruka utagihurumbira kubera yuko harimwo intambamyi, birabagora. Ubu rero twagombye yuko twasanze yuko amashirahamwe menshi, uhereye no kuri leta wagomba, leta yashizeho imigambi myinshi, ivyumviro vyinshi, kugira ngo eka n'amabanki yaragiyeho kugira ngo ugwaruka bworoherezwe dushobore gutangura imigambi yabo, baronka akazi, bagahe n'abandi, batungisha abandi. Ariko rero intambamyi ziracariho. Ubu rero twashatse yuko nyantambamyi ugwaruka rwo nyene aribwo ruzivugira, tureke kuvuga ngo turabizi tutabumvirije. Niho rero niyo ntumbero yiri yinga y'uwo mwaka, twagombye kumviriza ugwaruka ivyo rugona kugira ngo natwe dufatireho, ari leta ari twebwe tubashigikira, ari n'amashirahamwe mpuzamakungu nka Union Européenne mwayibonye, niho twagombye kubumviriza. Mfata akarorero nko kuri BBN atanguye haci imyaka 10. Twatanguye twiyumvira tuti ugwaruka hamwe bomenya gutegura imigambi, tukabaha inyigisho zikwiye, ya migambi twita plan d'affaires, bakabyandika neza, ntacobuza yuko boja mu mabanki bakaronka amadeni bagakora, eka nanoneho nabo nyene uburyo ari buke bakabwegeranya, hama bagakora kuri ubashikiwe n'amashirahamwe twebwe canke abandi. Twasanze rero ivyo ntibimaze kubaha ubumenyi, ntibikwiye, nubwo navyo nyene bikomeye kandi babishima. Kandi n'aya mafaranga haraho wasanga bayaronse amadeni, umugabo ugasanga bashigikiwe n'ibigega ibi canke biriya, ugasanga ntibishuye, namwe baragiye. Intambamyi yindi tukunda kubona niyo tuko turabashigikira, barakora ariko ntibagurishe, bakabura isoko, bakabura abaguzi, kuberanya abaguzi bumva si benshi, abafise uburyo si benshi, igihugu kirakenye. Noneho niyo ushatse kugurisha idanazwa cawe ngaha, ari intebe canke isakoshi canke impuzu, usanga kiva mu Bushinwa canke ahandi aricyo kizimbutse, ugasanga abantu bene birukira ivyo biva hanze bizimbutse, ugasanga yo wagwaruka rwacu birabagoye gushira imidanazwa byabo ku isoko. Izo rero namwe ziracariho, arayo madeni muri banki ntayo baronka, arayo masoko ntayo baronka, arayo nubwo bumenyi si bwinshi. Urumva ni benshi bava ku intebe y'ishuri, baza bwa mbere baza kubera babuze akazi. Iyo rero babonye ubwo bumenyi, yumviza akazi acayiruka kurondera akazi, ugasanga rero uramurondeye uramubuze. Izo ni ntamye n'ubu tugihanganye nazo.